umva jenge nemeze naravye ati umukobwa nga nta solution nimwe mfise ahigihari no kuyakira ndagerageza jeje kanda kubaza akabazukira aho nyene ndisonzesha ndaja mu masengesho ndaturira abapastori wapi Yes, bakunzi ba Yagate TV reka ndabaha ikaze ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira aho muri hose ndabwire ngo big up sana ndabwire ngo don't give up ushobora kubikora gukora ibintu ukumva uracitse intege muga nta mpamvu yo gucika intege kubera ko nkunda kubivuga iyo ntanguye emission iyo bihebeye hagati abandi barabitora nawe ugasanga barabibandanije biravanshije ha mugasanga then barabigutwaye rero igituma nkunda kuvuga ngo don't give up nuko nyine atari impamvu yo kubihe bihari yes n'igihe uzobona nuko acitse intege byanse komereza aho nyene aha ndagarutse kandi na Simbizi wa semevumba ariko imbere yuko ndamwakira nagomba mbwire abantu ahantu mukunda kwandika mu commentaire ngo urumva ngo je ngo ndaciramo ngo abayinvite ngiyo ariko baravuga niki guys nitwe tuzinge dukora nitwe tuzinge dukora hari umu invite bisaba ko muganira hari umu invite bisaba ko umuntu akavuga amaproje yiwe hari no mu invite bisaba ko muharira nyene nka Simbizi ngahanye Simbizi wa semevumba umeze fresh twenda aho kabisa amakuru yawe twenda fresh Simbizi wa semevumba reka nkwa jus reka nuko isazi ziguma zitembera we namba zumvise umuno garazo nyezira we isazi zirakunda isukari negazira we ibaze noneho urinze unywa jus ni fresh sana Sevalante yakugendeye nabi kwe oya nonega mara umuntu mbona ukibana yasimona wambaye bitukura jewe burya Sevalante je abantu barantese ngo gutese n'abantu bakundana gusa kuri Sevalante none ushima bakundana kuri Sevalante na wapostinze kuri Sevalante jewe yo postinze wavuze wapostinze mama w'umwamikazi namanda mu postinga burigi ariko renda kubaza ikibazo kubera iki wamumufuka nga aha ku muntu indirimbo ya Rinojina ntuzanye na Karabasasura yisi yero gusohoka ndayizi avuga ati ngo bama bambwira inkuru zawe shaka mbe nabo baragushaka urebe baraba bamushaka donc wowe uvuga uze wirinde kumuposta donc ure wirinde kumwerekana nejeshe wanje ko nama beretse izogenda ute ujya batariwe vya vrai utambwira ko umusheri wanje atariwe abo twaposta ntibaribo we nta musheri wigeze uposta inzose mu mama mikazi hari uzogenda urane kuri Facebook wanje kuri konti isanzwe yitwa Maniragaba nindereye umunyoni Maniragaba nindereye umunyoni ni konti yanje ya Facebook urayo mu profile n'ubushaka uraba hariko aba ex hariko umukobwa araho we naramushira no kuri profile none mama uzirinde kumuposta baramushaka mugabandi bavuga byase ko bamuronga cyamutira ko kanyamerika urumva rero ubu kubera ivyigwa twagiye twaronse mu mahorasyo ya kera uri ari ibintu tudakora byakwe general muposta nkamushira kuri profile abamesha bacara munjya ko okay sasa rero uvuga ati nta kumwerekana bamunge kandi umwana ndamutagatishe kwe umunge kwe nzokubita umuntu nzobaga umuntu ndirimbo rayiti agisana muvayo nta numwe yamuhanigwere abajama mwisite bakamufata nk'ingurube ku buterere ndafata keredi ndafata kadeni umwana ndamutagatishe none umunge kweri urazi umwana yasara muvayo mani muvayo ujyanze oya muvayo n'ubundi muvayo agisana muvayo urumva donc ni nkaho yasa nko mu teveve muga metre ni bogare metre ni bogare metre ni bogare wasikora metre muvayo ndamaze kumubona muvayo bavuga si mugabo ndashaka kuganira nawe metre ese wantwayeyo
kuri jardina none ni ganga dukora ibiganiro kuri jardina gutega oya mba nanga kumubwira ntamuteguje tu ndashaka ndamuteguze nabwo ndashaka kutuganiriza hama tuganiriza abakunzi muvayo mwisharanye umwanya wose mu marana uvaho hakuyicigwa nukuri hari abantu muteramanye nabo niyo mpamvu hari abantu baza bavuga ati yo simbizi hari gashikiriza ivyumviro vyo biga vyumviro vyo ni mu gihe mba ndiko ndasokora bivanye n'ivyabo twicarana nawe buryo nushaka kugira ivyumviro vyo uticarana n'abantu bo je ndashaka ndakubaza hari n'igihe naho nshikiriza ivyumviro bipfuye yego maze iminsi niteramanya nabakoresha umwanya nabafamba ibi vyumviro vya birapfuye se ndabaza rero okay ndakoze Simbizi jewe je nibaho twamenyanye kera je nawe nkiri umuganga akura amenyo ega n'umuzi umuganga dentiste ega hari abantu batabizi abantu bafite ikibazo c'amenyo muza munyitura ukurana amenyo oya sindayakura ahubwo ndayavura mugure mwiza amenyo vya vrai igikobwa ciza vraiment kirekire iyo ni frappe se n'igituza ciza kitarahura n'abamesha ngo bagasambura hari umuntu agutera induka vyara umwana amabere akayatabanga reka Simbizi rya mbere arantase mu buzima bwiwe azi nko umukobwa nyene wa mbere umwana gwaramwonka amabere acacika nk'ibi bya pati ugatwe ubona ko ibintu vyoguma bimeze neza mwaka mwamikazi wangu nikatabanze nyine wallahi okay yarundi rupete amabere umenga abankintuzenye iguke pe ibintu bikamera nabi je cyanda kuba zisazo kimwe Simbi yo fenomene wewe kuri umuganga bigenda gute umukobwa amabere acaturika agacaba urazi je ikintu mba nibaza biravana n'umubiri w'umuntu kuko urazi ko imibiri yacu tameze kumwe twese kandi bikavana ingene umuntu yifata mwamikazi umengo ntiyanavyaye hari abantu bivana ingene bifata hari umuhanzi kwifata neza kandi rero niyo mpamvu nashaka kumuposta ega munawe ntumenya ko umure ndahashika kuko twarabonye kuri Saint Valentin ntwavyoreje nako naho utabonye ishurwe wamuhaye nka Alvin Smith umugore wiwe yaratweretse ati vraiment yanejeje jewe abakobwa bose uzumvize igano twakoranye na Alvin Smith abakobwa bose bankunze nibo bampa amashurwe yenda gwama je ndasara mu mutu umuntu yo murandi vya vrai rero reka ndakubwira je ndagushira muri gigu gusa yabiheze hari akantu wavuze numva ndabaye interesse nk'ubu jewe tutaravugana cyane nk'uko tuvugana no munsi nari ndetse Simbizi n'ikintu co ngaho umva kivuga ibintu nyene by'ibirofa bakamukurikirana muko tumaze guhura bro narize ko burya wari umuntu muzima man hari abantu batabizi narakwigiye ko ibintu bikomeye cyane uburi ndakunda umuntu ibintu bamubonamwo atari byari ndakunda ukungana uri sage mane kuba sage abantu Simbizi bazamubona ku marezo sosiyo bavuge Simbizi wasema vumbi nini mugenda afite ukungenda kuzi je ndafite ukungenda ngira nari kumbe ndi sage mane uri sage rom sage vraiment hari umuntu bazi ko ari ikintu nakwigiye ko rafuwa pasi mwamutwe ko tukorera ikiganiro ngaha kaya kantu twari ko turavuga byabisanga byabisanga wari ko racamwo iyo isanga byanyigishije kuri urundi umuntu kuko bijya si intambwe y'abantu benshi batera hariho abadashika kuri igihe etape mwa kuvuga ati jewe ibi bintu ni jewe ndavyemeye kunuko ntituri bidetaye ngwabone ngene kandi kibazo nagiheze ari kibazo kirahera neza bukebuke kimya kandi ikiganiro tukabandanya tugikora nano hasi ndakwapresheje mwa umvute oya urumva mu buzima ifo kuba responsable byawe kirazira gufata ingorane zawe uze kuzeka ku bandi bantu niyo mpamvu ubona kenshi n'ibintu byacu bitavansa kubera dufata ibyacu ivyo twe twokemuye yego biturayiruga twe kacu tukama tugomba kubigira umengo abandi babivise mu ruhara yego ifo assumer la responsabilité mu buzima ifo kumenya yene wasima responsabilité ziwa mu buzima niko bimeze je rero sinshobora gufata ingorane ziwanje je nyene ziwanje zindaba ndazekeye ku muntu niyo mpamvu kenshi turamana impamvu zo kunanigwa kimwe mu byo ndakwemereye turamana impamvu zo ngurumva ngo bivyanse ngo kubera jewe nakubwiye yuko je ari umukobwa ubwiye ati kuri profile umukobwa yarankunda cyane bakaba twarakundana yego mugabo niwe yamevye sije namuhevye ariko sivyo yagiye hanze kwiga arameba
urabyo birota ubusanga kabaye ntacyo ndibugire mu hari ku birometero hafi 10,000 ofete nasanze ko rero muri ico gihe rero ikosa siwe ikosa ni ryanje nta mpamvu zifatika yari afise zotuma mpeba kubera ntiyari gushobora kwinjira mu mutima we wanje abona ivyo ndamwiyumvirako for regenda bapsa yego muri relation nukuri ko Imana atashaka kuba turi kumwe mu kibaza ngo abashimingo utibutse no ku telefone cyangwa kumbaza ivyo aribwo hari igihe nshobora no kugutelefona ukabibona nk'igitangaza tiya telefone gute yego metuko pamoya ega jewe bafite ingene meze mbona ibintu binini yego je kwandikira umukobwa twatujambo nguru mwana murumengo mugaba gutotse bafite umukobwa urana yego baza bita kugarura impene yamaze kugenda je nk'ubu rero bamaze nko kumusundura hari guhe relation ihera ariko araronka nk'umuhungu ariko aramubwira utujambo jambo muri ico gihe urabibona ayiteyo rero amusundure mana bimanuka hari ibintu abantu bagira trading ngo vyamanutse ngo byaheze nturi bufata indege ngo musangeyo nturi bugira iki reka je umukobwa dukundanye wangu naho yovanga naho yoja mu Rwanda gusa nuko Imana turambanye kandi apana ngo biki nibiki kubera absence yo wanje umutera ubwoba akibaza yuko turi kumwe akibaza yuko bugina muri relationship niko bimeze biwawe muri relation niko bimeze bandi umva hari ukuntu abakobwa bakunda utuntu duto umuzanira gashugwe cyanje mpurumengo cishugwe je mpurumengo nufanda guhereza ibintu tukagenda kwigurira ibaze umukobwa avuga ati hako ibaze nk'umuntu ushobora kumukorera nk'ikintu urabyo ikintu atazopfa yibagiye mu buzima bwiwe Hiki Simbizi. Umukobwa ashaka iyo uri kuravuga ikintu n'akaroro basi dufate none nk'umukobwa kenshi kenshi ko biri kose umukobwa yarabyaranye n'umuhungu yego biraryoha babanye cyane raba nka Berisima urabona byo umukobwa barabyaranye barafitanye umwana angana gute karakuze biraryoshe uravuga ati dabu umuhungu mwarabyanye n'umukobwa biraryoshe sanga muri bose usanga bose bari stable uravuga ati nukuri ko Imana nuko rubanza baravuga ati bagiye mu rubanza babyaranye tivwa yo kwanza n'ikintu kimwe kiri inoubliable none nk'umukobwa biraryoshe yuko umukobwa bara n'umuhungu yamukuye ubusuki ego none mwege abakobwa mukurahe umutima iyo esprit yuko nk'umuhungu ashaka kuvuga ati ari nagasambuye kanaka vyayeko nacu atanutafuta reka nibere busy n'ubuzima azondondera uravyumva hari ngorane nta kibazo kandi muri kumwe muri oraza bwa tene nta ngorane wewe je dufate par exemple mwambwe tuwe genda week je sigenda pambana nga life masegonde make pye ugasanga umuntu aragiye kandi umukobwa mukuguheba kandi impamvu umukobwa imufate ko je ntumbera ntone gufatiye nangwaye turasangira ba urabyo ubumwe nta ngorane urabyo yego ugaca usanga umukobwa mukugutoka isegondi naje rero je rero ibintu byo kwicisha byo kugira byo kwikurba kuryama je ndi umuntu ncankoresha logique ndaba kwanza solution umukobwa nejo bundi muri ko muravurugana ikintu cya mbere umukora ucumutwara muri gigu ni gigu nagaraba gigu nishoboka ari ku birometero ibihumbi uzara umuhungu umwana avuruganye gigu biba biheze sasa naraba urumva jengene meze naravye ati umukobwa nga nta solution nimwe fisi igihari no kuyakira ndagerageza jeje ndakubaza akabazukiraho nyene ndisonzesha ndaja mu masengesho ndaturira abapastori wapi mugabo aramukunda kameme namukunda cyane kama mama mikazi ntafura
oya baramwamikazi arabizi wabimubwiye none erega yari nka premier amour ndashaka kutenga kuri papa wa mwamikazi kuri mama wa mwamikazi kubera iki mama wa mwamikazi wamuhisemo ku buryo wumva ari wowe Biblia cyane kubera niwe yamfusemo nyamuswere urumva harabandi bakobwa urumva nyamukobwa naramukunda kubera ko akundanye n'abakobwa benshi oya n'abakobwa benshi twakundanye jewe nyamukobwa jewe maze gukunda abantu maze gukunda vya vrai umviriza umukobwa naramukunda vya vrai twakundanye imyaka 7 uwo mukobwa ko mwari murambanye twari turambanye nta mpamvu nimwe tukiraba turabana mugabo jewe rero ahantu rero urumva ahantu mu bisanzwe ahantu dufate nkaho yafatiye mu kuntoka niho habwo ari kumfatira mu kunkunda wewe yanyagirije yuko ntamukunda kubera twahisemo kuvyara kare yego ko je namubwije ukuri ko nashaka gukora umudema ati wewe nga ukaja hanze bizoba bihetse kuma shaka kuja hanze baza kuja hanze ukagenda bizoba bihetse sabwa ati ro ngaho ikintu kimwe twogira siguvyaye tumengo ni hahantu urabure yatwerekana focus asha fresh turakora plan neza turavyara umwana muri 2015 umwana yavuka le 20 president ari kararahira Abyo? Yego. Na mwana aravuka 2015. Mu bihe byari bigoye. Ntibyari bigoye mugaje byari binyoroheye. Kuko iyo hatabazi yavurugu bibaza yuko no mwana yari kuvuka. Kare. Donc yaceza kubi wawe. Ntiyaceza kubi wanje. Ahubwo rero ibintu byabaye ni ibintu vrema ubona yuko n'Imana yari ibirimo. Kuko urabona hari amafamiye usanga nk'iyo miryango ugasanga nyamafamiye mu baba batangira kwa karorero tu vois ujya mu mama ujya mu papa abana biwe papa rero umwana rero acakundana na semavumba yego kandi bari bakuzi oya ntibari banzi niko baba bo kuba bari amukinanira ari umusaga je nibera mu buyenzi bari banzi ntibari bwamenyekana nkuno munsi oya urumva hama urumva hama candagira amaze gutwara inda rero ikintu ca mbere cyari kuhaba yari kuba ari so mwisiti te mukobwa wa naka yatwaye inda tibwa umufami urabizi kandi de yiga muri kaminuza yego Mwimene. Baba yiga muri kaminuza yatwaye inda yagiziki umuntu yiga muri kaminuza en plus ni bisanzwe twebwe n'abapsikologe baheje za kaminuza zo hanze turamaze kugira abapsikologe urumva rero aho kantu ka psikologe kandi akunye ni kuntu kari code urumva sasa mugaje niba banyikundira sije mba nabarondeye ugira ubwene na mama mwamikazi je niba banyikundira nteje mbwira impamvu nimwe yotuma ndesha umukobwa akanyemera nta nimwe ufise amahera ari umusitari nta mahera mfise nta nakimwe mfise sindi bogare sisa neza uri bogare umviriza nta mpamvu nimwe yotuma ndesha umukobwa ngo anyemere wowe ibindi uri bogare reko dabura umwana twamuvyaye kubura urukundo bavuga ati okay turakundana rero tukatuvyara umwana pana si accident yabaye yego je nta accident nimwe yidigiriba kandi warasima responsibility zose harageze igihe mvuga ati namba kubera ico gihe bamaze kumukura iwabo bacyamutwara hano mu Ngagara sha urazi noti nakoresha ico gihe navuze ati abagabo namba ruka abagabo baragowe byakwe ama ecography yagira ku mu docteur ajya kuri polyclinique aha mu Bwiza gutya ari mu docteur kwa Kasai mu namba ari Kasai namba ari ndo okay urabyumva ama ecography biki twaratanga n'amahera dutwara abagore bacu babatera intoki tushe none ivyo ni bizwi ku muvyeyi wese Simbizi rero nshaka kwazi kibazo kimwe twaramushira nari habitano nshaka kwazi kibazo kimwe hari abantu kugira mumvirize call kugira nakubwirize ko ntariko ndabizi byose okay rero story yagiye kurangira yuko
uwo mwana w'urukundo nyene bitwa uko wakunda cyane no mwana kubera iki wagize ibi kubera kutandindiriye ntiwanyizera tukati okay none ege impamvu ntakwizera nyene nuko ni vene waciuge none waciye umeba gaje narabibona yego ibaza umuntu yamevye hama mu mpamvu ariko arambwira ni impamvu nyene kuba narabibona bien avatu no mukobwa akaja hanze azoshamye cyabaze rero nk'ubu yacampeba ibaza umuntu yashoboye kumparanganya twaravyaranye urabyo yego cyabaza nk'ubu yaba tutavyaye naho mba nta chansara wacugwara mu mutwe umwana mwabyaranye murabonana no ntajya twari kumwe bya vrai nta statut wabonye na postinze none gari narabonye statut mugabo urumva ko nashobora kumenya ngo ni wanditse ngo ndi mukwereka abana oya iya post nashize kuri Facebook ya mama mwamikazi nyene ujya mwana no ari ujya mukuru ujya no ujya mukuru abi wawe canke nta mwana numwe tubanaje okay Jack wazi numva shaka kubaza kamatsiko kanyuma kandi kubera iki mu bakobwa bose mwakundanye kuko ndazi ko atari baki uko biri kose je uyu okay reka nevuga ko atari baki shenije umuntu rero maze kubaho muri ivyo bintu vuga ati mu bakobwa bose bagukunze bakobwa bose bagukunze kubera iki uno munsi wumva wo kwiyengaje na mwamikazi kandi ukumva wo uri proud yiwe nakubwiye yuko apaho yuko ari wewe ukuyemo wa mbere ikindi kintu wumva umushimira neki gusumba abandi bakobwa bose mwamikazi yanshize ku murongo urabyo nibaza ko ari umuntu yihangana antreta mukoko gukundana n'umusare nka Simbizi wa semevumba tout simplement urumva mbe urabizi yuko ari we yampushinze mwamikazi twamenyanye mu bihe byari bigoye yego uwo mukobwa nyene dufata wa mbere yego we yampevye mu 2017 sivyo yego amaze kumpeba yarabizi ko ndamukunda yarasigaye aza arankorerako gutese mbo hari umuntu ushaka kuvuga ati umuntu ntivyahetse ngo kumva kubwiye nk'ikintu kiri intime cyane tuno umuntu nanjye navuga ati peut-être agatima nk'abasanga nk'ubu ari nko mwishida ivyunguka inoti urabyumva bari gihe nyene byashika ugasanga kumva ntiyakora ahantu yiga yari yagiye kwiga tu mugasanga rero nk'ubu amahera yakoresheje ukuntu papa ati vraiment ndi muri urgence ukuntu nkamurungikira amahera cyo narungika cyane amahera kuri Western Union wewe so mboga yaje ishure muri 2019 abyumva mugabo amazi no kuzina nakubwiye yuko n'ahantu yize iyo yiga iyo nje namurondeye n'itike yo mukurayo agarukino pana ngo turi kumwe ivyo nabikoze nzi neza yuko tutari kumwe yego ndabizi neza man hafi ico gihe idolari gari kuri 3000 kombi hamunke hafi miliyoni kuri 5000 aba diaspora batwi hari hafi miliyoni zine ico gihe hafi miliyoni zine namuronga iki urabyo mwitayeho hari muri 2019 apara kuvuga ngo turi kumwe mere yambwiye ibintu biri intime impamvu zumvikana yego urabyo kandi ico gihe nemeye kwitiranya n'umuntu yego kugira ngo aze hari projet nini gose yama miliyoni menshi nemeye kwica bivanye na urgence umuntu yarambwiye yego urabyumva nishaka kindi cuko umuntu mukunda nawe ko wakagoma ubugenzi basi mbwa rero wewe ingwane wewe n'ubugenzi wewe urumva rero wewe urumva n'ubugenzi sinzi wewe urumva novuga yuko yarabizi kuko je umutima mfise w'ubuntu ndafise umutima w'ubuntu cyane nkeswero ku muntu twa twaravyaranye ambwiye iki nabandi ndabatigitira turabona ndibatigira ba Bel Chris bandi nabandi bo je sinyanje mbonye hari abantu baba bibaza ko ubikora ku bihembegwa no mwaje ndi umuntu ndafise umutima w'ubuntu muri n'ubundimwo yego urumva rero umuntu mwavyaranye akubwiye urgence
narayikoze were mutwe yarazi yuko ncangenda kumutegera kuri aeroport warashaka yaje nibereye muhinga oya nari muhira nayibonye ku master mbona ko yatashe po ayo anageze no ngaha aje Fabizi kwa namubwiye ati mie ntangorane kuba jina byara breakings tevye muga twokwicarana tukayaga kugira tumenye avenir y'umwana ivyo kirakwiye papa urabyumva rero naho yari ino sometime yarambwira ati utuntu utukuku urabyumva bafatime ni ibintu umukobwa nkoresha kumengo ni ibintu by'abantu bakundana urabyumva hariho ikintu ushaka kubwira umuntu avuga ati ikintu n'ikintu akibwira umushere wawe nanje sometime nawe ati peut-être no mukobwa numwanya tu urabyumva hama rero arundi mukobwa twari kumwe ntiyigeze muri relation yiwe nari nkeneye umuntu ashobora gukupa urabyumva urumva Jean uwo mudada wewe yitwara komsi kuri side yiwe yarabizi neza yuko atujya mu tipe aranipenda urabyumva je nanje bwari ubuntu bwari bundimwo kandi je ndi umuntu ntahura cyane urabyumva kandi attention no muhira bari bamunzi ene batanguye kumenya kandi baranamukunda cyane yaragenda muhira bakanamutekerera bagira iki urabyumva rero yarankorerako Mwamikazi rero twagiye kumenyana ko ndibuka hari muri 2020 kwanza itariki 20 z'ukwa gatandatu nigeze gusohokana umwana nyine twavyaranye tugenda kuri Petit Bassam ego akora umutipe mu artiste yitwa KJ yarakorera mu bintu by'amaje kandi KJ yaratuzi kera no mukobwa mani uwo munsi vraiment ari umunsi mubi aje yasohokanye umwana mani twasohokanye jewe na nyina mbwa bitaryoshe ego uwo munsi wanje afata ingingo yo kugira iki yo kumukatira burundu ego kumuha distance ikwiye kabisa ego kuko mani yari yafashe genre umwana yari nka bouclier urabyumva ego hari umuntu afata umwana akamugira bouclier kugira agukubite utari bumwishure kurumva umwishuye umuntu wa mbere uhera ko n'umwana rero Mwamikazi yaciye aza nka solution urabyumva ego ituma d'abord ujya cyahagarika ibitero ego kubera inzira na cyenda muheretse niba akenera ikintu cy'umwana uzozura gisaba nde ina Mwamikazi ego ko mana yandi waramukoreyeko donc mama Mwamikazi donc uno munsi nabanje ndabahuza okay babagenzi ariko uno munsi urabyishimiye urabyumva ugakenera ikintu cy'umwana uzobaze mama Mwamikazi atakupa merci beaucoup urumva rero mama Mwamikazi rero umva ico gihe gwera le 20 juin 2020 naciye mfata ingingo ati umukobwa nta wundi reka no oya apana mama Mwamikazi donc uwo wa mbere ati wewe distance nshafata ingingo none naciye ntangwara kuzanda ndahendanye na Mwamikazi Mwamikazi cyatukura muri juillet twamenya no fresh mwa twari tuzinanye muri abo kazi nari ndimwo no twahuriye ndi mu kazi kanje ko gufata ama image hama bihuyana nuko rumva neko ndakora ico gihe bari bazinanye na Mwamikazi mva yaje kungambanira atampaye ivyunguka ndakoze mereze kwiruka urumva bicabana nuko
meje gufata n'ingingo yo guheba umukobwa nakunda mu buzima bwanje mukunda gose hama candonga mama mwamikazi acaza ari uwo nari nkeneye yego navuga ati ntari nkeneye umuntu ameze nk'uyu mapana ameze amunkuramwo burundu tumo basi asubirira umuntu twari apana umuntu yari amaze kwimenyera urazi kuva 2017 umuntu aguma gukorerako ivyunguka kwera ico gihe dufate nk'ubu tukiri kumwe nari mfise na biro muri ville yego natakaje ibintu byinshi cyane menya yuko ibintu natakaje mamwamikazi niwe mu nyuma yagarutse arabingeza kuko ndibuka ni nawe yampushinze gukora cyane ibiganiro ko namwe yataha ndafise ukuntu ndongo dufaranga yego carampushinga kuza ndakora ama emission cyane gwa 2020 urazi ko je ari yigeze kugera ngomba kugurisha n'amantu ze YouTube yanje yigeze gomba kuyigurisha iki mugabo mama mwamikazi agwa stability vraiment muravuga ati arankoreshereza n'umupira Simbizi arabyumva araza aranshiramwe intege ati pambana giruku mu mezi mwambikazi mu mezi ane afatanu nari nguze kajya kamburugini yego misi ukuntu urumva ico gihe nibera yowe mu bushambrete bwa bushambrete umuntu yaza agashikira ku gitanda mu nyuma ndimuka ushikira abantu heza urumva naho nabana aho yari chambrete hari heza vraiment hari heza ni mu Kanyosha harahabye bisa nuko uje nko kunda wanshikira ku gitanda shika wicara hama mu nyuma ndimuka urumva yego n'ubu rero ndi bien stable hari amariske menshi naravuyemo amariske vraiment yaraga kandi byose ukabona agufasha kubigwana intambara zose n'ikibazo cyose ngiyemwo aramfasha kurondera solution Simbizi ntibimara aramfasha kurondera solution urumva rero umuntu agutahura no mu mafu agaragaza no kubalansa amafuti yawe akagira gutya akagira je kintu ndabemereye umunsi muzobana mukaja hamwe nije muntu wambeze utanga kuza kubagenesha kutugenesha no kugiriki kugenesha abageni nibagiye abantu baza mu minsi ya mbere nta sumu babazanye ivyo urumva hari abazizana bugiye bwo n'abaziba ubu ntibabuze ariko jenzo bazanywe siyo mpamvu ntamubereka jenzo banzanywe ni neza siyo mpamvu ntamubereka oya reka nk'ubu mama mwabiheze nabonye shojo naho ntamubona arafite umutima shojo kimushimiye kandi bavuga ngo utomboye umugore abatomboye itunga kandi n'uwishuje umugore abawishuje itunga Simbizi yatushimiye cyane ndagushimiye prochainement nizere ko mama mwamikazi nzomuvugisha kuri telefone kandi iyi story je mu bwa mbere ndarayivuze je buga nta bintu by'ama love story je nkunda kugira je bwa kabiri umuhigano kizokurikira unyemere kuzoba mama mwamikazi kuri telefone mama mwamikazi nzomutelefona ntawe uzomubona ariko tuzokumva ijwi ryiwe ndashaka utuntu tumwe ndamwibariza kandi twatara bizi ko nakugirira nabi nta ngorane safi sana big up sana